uramufasha wabonye ngaho ko hari banki yo kuzura afasha abagowe by'ukuri uremeye kumpeba ubu buzima n'ukuri ngiye kubaho gute mw'ibarabara n'umwana mana we umwana arashonje sibyo n'ikingorongoro cy'amahera 10 cyo kumugurira n'igitumbura ntamvura idahita mwana nimba Imana ibona yuko bikwiye yuko tuba mu ibarabara tuzohaba nimba nayibona yuko bidakwiye yuko tuba mu ibarabara inzira zayo ni nyinshi zirenga 1000 ndavyizeye mana ndakwinginze ntabane shofe ngwana ibi mbonye hano ibi mbonye byansabiriza rero sinzi ko ari umusabyi sinzi byose none ni kuvuga umuntu yagusabiriza nawe cumugira ibintu nk'ivyo ariko ansiga imicafu si vyiza umenye uyu n'umuntu nkawe ubu buzima rimwo ejo yo bari jewe canke wewe ko kira muntu ushobora kubona nk'uyu yereka gusabiriza mwumvirize nimba ataco ufise umubwira aco ufise so gucumugira ibintu nk'ivyo bose mbabarira ntuzosubire kuko ubu buzima rimwo umenye ko naje nabuciyemo uravyumva neza ndavyumva ntuzosubire n'undi munsi mufasha ngo hano ndafise ikibazo nyabasha cyane n'umwana arashonje ikindi kigira kabiri naje tugira aho tuba mugira aho muba oya turi mu ibarabara none mwe mwaje mufasha twatewe n'amazi inzu yaratwawe kandi mu ibarabara s'emisano abatakamiye mufashe mu mwana ijana ngurire igitunguru umwana aho wewe nturi muri bamwe babasi ko mugomba kuza murigirisha uko mugowe cyane kandi mo oya nukuri kw'Imana nukuri chef mwana ntarafungo oya n'abanukurira rikarari fasha nukuri muzo bamukunze Imana izobahezanye ndabona yuko ukeneye ubufasha ariko umutima wawe uko ndawubona aba ari kuri ukuri kw'Imana bose ngoma ndagufashe shoferi
winjije mu igare tutahane muhira. Sheri Betirem. Nisa. Urakomeye. Yego ndashima. Amakuru yawe. Ni meza. Igiciro ndakwamagaza sikindi. Yego. Urazi yuko umugambi dufise je na wewe. Ndabize cyane. Okay hama amahero heruka koma ya miliyoni 80. Narayiguze mw'inzu. Yego. Kandi sorry kuba ndiyanditse ko njenyene. Oya ntugire ikibazo kuko kijya kigabo cyo hava kibona naji iwawe kigasara kikaca gishaka kuri. Hama rero. Urazi yuko nshaka kubana nawe. Ndabize. Ugerageze uburyo bwose. Agenda amahera aboneke. Ugerageze urazi yuko ndagukunda. Oya ngiye kugishira ku mustari wowe uragira ikibazo. Sheri urazi burya ko ndagukunda gose. Ndabize. Urabizi? Kandi urazi ko atawundi mugore ndipfuza kubana nawe aruta wewe. Igiye ko se ntagiye gukora. Okay rero baby. Ukoreye n'ingufu nyinshi. Nabo ugerageze mu mahera y'ukuntu yoboneka. Atoboneka. Sawa sheri sintinze kandi iminsi ni myinshi utaza kundaba muhira. Ejo cyangwa yejo uzowaba ukuntu uzamuhira kundaba. Uzoza. Kuko nanje ndagukumbuye cyane. Okay bebe kana kuwerekeze. Ukoresha umwanya. Ndiyo. N'amasara agiye. Okay. Nyakira umuntu. Wako mumura. Karibu. Ntabwo narakwaye. Numwana. Karibu rero. Numwana. Ama wewe. Urabona uyu? Uyu. Namubonye. Enda muri kiriya cyumba. Bara shoferi wa juru. Wavi? Muri kiriya cyumba kijya. Kiriya. Cyakiri kiri impande yiwanje. Ese cyuyo. Gusa tigare tugere dukurayo. Sana dushya mu shumbi wanje ntaje. Madam. Namahoro. Amahoro cyane. Uriwe neza. Yego. Hanyuma hariho ivyo numva umengo mu mutwe ntabwo biriko bigenda neza. Ujye mukecuru muzaranye n'uwahe? Cyase umukecuru ujya n'umuntu nkawe. N'umuntu nkanje canke n'umugore wawe. Wamba nafise n'umwana ngira wabonye ko jewe ndi ngumba ntavyara. Kwanza madame. Ubona kunzanira ko yundi mugore je ha mu rupangu rwanje. Madame sorry kwanza kuba namuzanye ntabikubwiye. Ego mama. Ni kuvuga ujya twamusanze mwibarabara. Ego. Aratakamba avuga ko agowe. Eco tuma cenda muzana ngaha kugira tubane. Mwibarabara rizima wabonye ujya mukecuru ko ari wagowe wenyene. Nta bandi bari bahari. Wabonye ngaha ko hari banki yo kuzura afasha abagowe. Wabonye wewe ko ari umwe mwibarabara yo bagowe. Ndibaza ko zana bandi. Oya madame. Nta bandi bari bahari. Ntushavure kuba namufashije. Ahubwo warandungurutse mu bwenge ubona ati kajya kagore reka ndakazanire ku ipisi kari neza urarondera hariyo. Ataruko genda kurahenda taha. Ni kuvuga kubera afashije ujya niho wofata umwanzuro. Ndatekera.
niwe ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ndatekera ntahe madame kubera ikomeza uko uyu n'uwundi mugore ahubwo mwoba mwarahuriye mu mabarabara kuko mbona afise n'uruvyaro kandi murasa cyangwa ujya mwana ni gwawe kuko mbona musa wa madame ntugere iyo hose ntugere iyo hose urasa pe umviriza rero ndakubwira ndataha mfise muhira ndemera ndaharondere nkuko tubana n'ujya mukesho ngaha mu rupangu rwanje uriko uravyumva madame ntugere iyo hose ushobora kubyihanganira yuko aje tubana n'umugore n'uwundi mugore mu nzu kubera namufashije niho ucuta umufashe nta bandi bagore uhabonye jewe ndatekera ntahe sinshobora kuvyihanganira madame ndabona wewe yuko ibintu uri kurasana bitaje no mu mutwe na gato ku mushatsi ubona kunzanira ko yundi mugore rero nimba ubona yuko ujya ari we yotuma utaha je ndinjiye kuyitegura ndakubwiye jewe ndataha sinshobora kuvyemera jewe sinshobora kuvyemera bosi vipi bosi we mumu meze neza bariko nakora ingoma ya satubishasha bishasha gute none haba fresh bibaze ankishika ngaho amaze kubona ikinzanye kibazi ko nikoroka none urabizi urumva iyi meto nayisohora satubashamo amafaranga bibaze wibuka bya bindi twavugana bwa munsi twatunozi nta bindi bizanye mutama urumva ego bazompembeje bosi nk'ubu ari mu kazi kubera bosi n'umuntu nyine akunda gukora mu bintu by'imodoka yo mu magaraje arangura kongera akagurisha baje mu bakibobera amafaranga yawe nta kibazo haje mu bakozi ba mbere ngaje n'inyuma kumwe w'abakozi igihe ubwira kibona ko kingana ye nakibona gusa atahura amezi 3 metri oyagira rero urabe kabisa n'ibyanje nje narakubwiye ko ndiko nakora regulage general umva hajyana umva la promotion de la activité umva ariko umuntu aba ariko yakemura ibintu by'ubwenge hajye wendi ko nakubwira umunsi wenzo gukubita inoti kandi n'inyungu shindavuga mani we ko wamubwiye wa yeah ubu nande napanze ko mahero yampa ngira ndayatwaye kandi ibyo gumbwira ngo ejo n'ubwa mbere wampeze uko nyene wambwiye uko nyene n'ubwa mbere bazi ko ntagideni none ndarendire niho urorere cyo reba bazi ubuje sinaguhenda oya amayenda yakeneye rabugire boss wawe agupfurire ko makeyi umenda yatwara wenda yakeneye ikibazo rigakimbakiye niki kubera je unimirije ho urayibuka byari ntuze zokora dot uwo mgafre wacu zokora dot bisaba rero ko amafaranga yawe ndayaronde ndashaka na ya dot kuko bizosaba ko ntanga nk'agapiripiri bazoga nk'amezi 3 bakira bagenda ho urayibuka amahera yiwawe kuyibuka ndayibuka gusa umaje wese ndekona gusa barakumbwiye ko cyane sose ni bose hiranye ubabwira ibintu byaje ngo muhira mufise imanza ngo imanza ziki nimba y'ubwenge nimba by'abashikawe ugatanga kumva zavuruza karori uvuze muri rugafre ndakubwira je amafaranga nakubwiye amafaranga nanyonyeretse gutatu inoti wowe rero dupange ejo harejo atari byo kuzana intuze ngo muyomba ngo yagizene ejo amahero yanjye kandi gusuraza ko ari umugenzi kandi ari muhanda gushora n'icyo gitumbura none siyo mpamvu ubona ndakuretse kuko yanjye uzi akawukisha amadahani iso n'umudema aguma ndondera by'ubujumbura amasano ngibe nanasigaye nejo nta birebire umudemu ntangora wazoshize imbere ya 32 abazo bari umunsi ni ntacyo wewe ujana imana gusa ngaha nyine nawe usigaye wiyumviye ejo isani yo ngoma wewe nta ngorane n'imwe wewe aha twatu ankimeto nyine nahita kuyikora bari ujire kuzangaye wewe nta ngorane ejo ni cyane wewe vyibuka sawa wewe kandi zire wewe Karibu wewe, numene besile zako. Wewe uko watu wambesha boss. Na unajua ulimwengu makono. Sawa. Jamaa wapi? Ni hali. None ukiye none wewe. Navuka. Uyagenda kuze abantu babatembera ngaha muri iyi. Oya ngenda basikera ye. Kanyara bise nawe ngo no Tanzania. Ubukene bwarabamaze. Mwana bamudembera mu zuzu. Ubukene?
wigi Oh, ma chérie. wamaze gushika Ego. mwakoresheje umwanya kuri umugenzi Iminsi myinshi. ego hari burisanze Ego. narakurondera kuri telefone nkakubura bakambwira ngo ntimushobora kumuronka wari mubi kare yo ntabyuzi je telefone yanje yarapfuye ubu nta telefone ndiko ndakoresha ni maka ndayitwaye ku mufundi bayikora telefone yanje yagize ikibazo kera sawa hanyuma icyo nakurondera si ikindi mugenzi wanje urazi ko twama tuvugana byinshi cyane ndabizi mbega urazi amakuru mashasha ari ngaha mu rugo rw'iwanje wa mugabo wanje ntiyanzaniye ikindi kigore ngaha ngo agituye mu mabarabara ubu si nkivuga nta n'ijambo nkikigira mu rugo nyene aha rero niyumvira yuko azohava nagirane uca usanga ntuzi ko ivy'ubu unye bazana abantu b'abakobwa mu ngo ugasanga batwaye abagabo b'abamanja babo ndabizi rero nagomba mfashwe urazi ko nakubariye tujane kuvumera igihe ukanga ungire hahandi komu ariko rero shawe simbona yuko bijya twobibandanya bya ugomba kabyihoza kuko hanze ndenda kubarira ryo mugabo wawe ndabona ko gukunda ntuzi ko ari je ndi umugore mu rugo